kubana muri kino kiganiro Christophe Kiki nawe ndagwikaze namwaramutse muri kino kiganiro ca kindi cyo ku munsi wa gatanu tariki 16 tuvuga yuko ari ikiganiro kitwinjiza neza na neza muri weekend iba yuzuye mu nkino karibu sana. Yego ndakuramutse cyane gose Dorcas ndamutse abari kwadukurikirana bose baciye ku murongo wa FM ndetse no kuri YouTube bose ndabekaze mu kiganiro B-Sport cyo kuri wa gatanu gisozera inondwi. Amakuru ni menshi kwa gatanu murazi yuko hari amakuru menshi rero tubayikaze ubwira mugenzi wawe abwira mugenzi ati amakuru ni menshi kuri Buja FM no munsi. Amakuru ni menshi kuri Buja FM nta mpamvu yo gushira ku kandi gashinge kanatsinda tuba duhari amakuru rero tukaba tunayabashikiriza atana kimwe tuyisigarije kikini baza ko nta kindi twokora atari gutangura amakuru yacu tuyahera muri Primus League Burundi bazoba bagarutse kandi nariko ndavuga ko ino derby yo mu ntara ya Gitega niyo benshi barindiranye n'igishika cinshi cyane kumenya mbega hagati ya Flambeau du Centre none mugwi wa Musongati ninda ashobora gutahukana ikintu vuga amanota 3 kanatsinda muraziko ni equipe ya Flambeau du Centre heruka no gutakaza urukino rwabo rwa mbere rwa phase retour mbere habaye nibidasanzwe umugwi ufatirwamwo bamwe barahagarikwa mu bakinyi bavyigendejemwo nabi bivanye n'iki kibazo kimaze imisi cyo kiravugwa karenganyo kako karigaragaza ku ruhande rw'abahagarikiza tuvuga karenganyo kuko mu byo babagiriza nta na kimwe gifashe gihari rero tuvuge yuko ku ruhande rwa Flambeau du Centre biza kubagora kuyinjira mu rukino badafise bamwe mu bakadre babo babiri twovuga yuko ari pangapangwa muri 11 y'umugabo yitwa Jean de Dieu Rukundo batazoba bari mu rukino rwo ku munsi wa weekend mu buryo bumwe cyangwa ubundi n'urukino zoba rukomeye cyane mu ntara ya Gitega n'urukino rwitera cyane gose nigo rukino nibaza yuko mu nkino zoba zisigaye muri Primus League muri phase retour ariko rukino rukomeye cyane gose kuko ni derby hari Gitega imigwi yakirira ku kibuga kimwe imigwi zinanye igihe kinininya rero vyumvikana yuko abantu benshi barayiteze ariko n'urukino ubona yuko benshi bagwiteze kuko nivyo ni derby ihuza imigwi isangiye igisagara ariko n'ahandi ni derby iza kudadanura ibintu muri rusangi ukabona nk'umugwa Musongati murazi yuko umaze iminsi uvyitwaramo neza ariko muri kano kanya basa nk'abasubiye mu gatoya bavuye muri Big Forum mu cya gatanu ariko tukabona umugwa Flambeau du Centre numa mu migwi uri kuriruka ku gikombe n'umugwi wa Vitaro ariko ejo bundi mwarabonye ku rukino rwakora bahuza nyene urukino Vitaro yatsinze ariko havamwo induru nyinshi havamwo inyifato zitabereye ku bakinyi bamwe rero vyumvikana yuko be nico cuka be naho bakinka uvuze batazoba bahari nivyo nta mukenda asubirizwa ashobora kurondera abandi bakikavuga ati gera mufashanye naba kugira ngo mushobore kumesha itsinze ariko ni kimwe ubona yuko urukino ibizovamwo bugingo umugwa Flambeau du Centre tubivuge neza bugingo utotsinda iyi match kuri benshi botara kuvuga ati Vitaro igikombe kabisa iratawika bakaba kuko deja yamaze kujamwo ekari ya 7 points ubu naho badatsinze nubwo bonganya urako Vitaro ifise urukino ku munsi wejo rero Vitaro umunsi wejo vyogenda neza gatsinda hama Flambeau du Centre ntitsinde ku munsi w'Imana ivyo byerekanye yuko ibintu bitawe kuba nabi kandi kuri Flambeau du Centre ariko bitawe kuba neza cyane ku mugwi wa Vitaro nivyo nkuko turabibabwira ni imigwi ibiri kebana cyane ariko kandi tutibagiye yuko mu ntara ya Gitega umugwi wa Musongati no mugwi novuga ufise abakunzi benshi cyane kiretse ko muri ino myaka kuva aho Flambeau du Centre igiriye novuga bano bagwiza tunga binjiyemwo bagashiramo imitahe bakazana abo bakinyi beza kiki ari uburyo Flambeau du Centre ndiko ndaraba mu statistique ya hafi na hafi ari uburyo uyu munsi twavuga yuko Flambeau du Centre iri kwigerageza novuga guhangara cyane mu wa Musongati bitandukanye nuko batanguye ari Academy Message hama batanguranye ari equipe ubona yuko hagiye mu ntara ya Gitega nta jambo rinini bari bafise kuva aho batanguye kuhakirira novuga zino nkino za Primus League n'izindi hari novuga abafana nabo nyene
batangiye kuza ari benshi cyane. Iki kirashobora gutuma equipe cyangwa kirashobora gufasha equipe ya Flambeau du Centre kwihagarara ko imbere ya Musongati kanatsindani nabo bari imbere yabo. Ni kintu iyi match ivugamo byinshi kuko uravye nk'umugwi wa Musongati n'umugwi wa kera paraporo ya Flambeau du Centre ukabona yuko n'umugwi umaze imyaka myinshi ariko Flambeau du Centre wavuze ko ari academy nta myaka myinshi umaze vyumvikana yuko nako nakabijya kuko niwo mugwi Musongati ufise abakunzi benshi hari igitega abarorezi benshi byobikana yuko kuri no munsi baza kuba basidukanye niyo nka bavuga ati nako ku munsi w'Imana baza kuba basidukanye niyo nka kugira ngo bashike umugwa wa Musongati narijya bamwe bataye kubona ko Musongati itanguye kuza irondera Big Four ko by'igikombe ho biragoye Big Four ariko no munsi bari kwa cha gatanu Musongati uvuga ati dukora ibishoboka byose kugira ngo tuze duheze championnat turi muri Big Four rero no munsi kwa cha gatanu ariko Flambeau du Centre kuko novuga yuko les objectifs sizimwe ihangiro sirimwe ku buri imigwi yose Flambeau du Centre vuga ati twebwe dukora ibishoboka byose kugira ngo tugaruke muri course no mugwa Vitaro hagumeho uko guhigana n'umugwi wa Vitaro ku gikombe nubwo hariho difference manota indwi simaka ariko bagumize ko ntibadebukirwa ariko Musongati yo yivuga ati twebwe uko biri kose iyi Big Four champion izohere tudufise Big Four turi muri Big Four kuko iyo uhejeje Dorcas uri muri Big Four uvuga uti iri hangiro rya Big Four na ronse umwaka kurikira ni wa gikombe rero vyumvikana yuko novuga ko les objectifs sizimwe kuri Flambeau du Centre na Musongati vyumvikana yuko iyi match za kubikomeye si vya bintu uzobona ati uyu n'umukeba wanje ni Musongati dufate par exemple mu kwa 18 ukabona Flambeau du Centre kwa cha kabiri les objectifs nizo bari zimwe nubwo kuba bakebana kutavamwo bahuye byama bikomeye ariko Musongati yovuga ati tugumane ya honor dutside Flambeau du Centre ariko nta kizo uri kuraviza ariko muri no mwanya iri kwiviza Big Four abandi bari kubaviza igikombe ku ruhande rwa Musongati bagiye kunovuga gukina n'umugwi wa Flambeau du Centre mbere ni Musongati zona kwa izo kwakira umugwi wa Flambeau du Centre hagati y'imigwi ibiri hari ubutandukanye bw'amanota atandatu Flambeau du Centre giye gukina yakigwa na Musongati isumba Musongati amanota agera kuri atandatu ano manota nivyo ku ruhande rwa Musongati bari mu kibanza ca gatanu Flambeau mu kibanza ca kabiri ku ruhande rwa Musongati inkino zitanu novuga zino phase retour zitatu barazitsinze rumwe bararutsindwa ibitsindo bitatu kubusa n'umugwi wa Vitaro uruheruka bakinye na Bumamuru bararunganyije mu nkino zitanu Flambeau du Centre zine yarazitsinze rumwe bararutakaza n'urubatakaje imbere y'umugwi wa Vitaro tuvuga ko ku ruhande rwa Musongati bashobora gukorera ko affaire cyangwa bashobora gukorera affaire umugwi wa Vitaro mugiye bo batsinda kanatsinda tuko turabivuga abafana burya bashobora kugira uruhara runini cyane novuga muri zino nkino zibiri cyane ku mpande zose tuvuga ko ku ruhande rw'abafana benshi Musongati fise bashobora kugira ico baterereye umugwi wa Flambeau du Centre umuntu agerageje kuraba inyuma y'ikibuga turetse ko bano bagabo babiba bamenyereza yaba witwa Omar Nakagero yaba Jean de Dieu Rukundo ni bamwe mu bakadre mu bamenyereza tuzi ngaha ko uno mupira wo mu Burundi bawumetriza bafise nizo myamya bushobozi ndavuga ama licence yama uyu munsi ku ruhande rwa runo rukino ubona rushobora guhagarara kubafana kubamenyereza cyangwa kumigwa imiza bafise oya urukino abafana abakinyi basanzwe bamenyereza abafana ariko urukino ruza guhagarara kubamenyereza ndetse n'abakinyi mpere ku mugwi wa Flambeau du Centre nibigaragara yuko batangura kuboneka guperda control ku bakinyi kubona yuko nkuko twari twabyumvise bamwe nabare bagiye barabivuga ni Flambeau du Centre ku rukino rwa Vitaro bari bifitiye icyizere bavuga ati uru rukino ko ruri hano igitega Vitaro uko bigenda kose tuza kwitsinda ariko ivyabaye warabonye yuko ama reaction yabaye ku bakinyi biyavyerekana yuko habaye deception bari biteze intsinzi rero ico kirashobora gutuma abakinyi bashobora kwinjira mu kibuga bavuga bati ekari ya 7 points eske turavye ngere Vitaro iri kwigenza no munsi bakinye urukino hazobasiga inkino 9 vyumvikana yuko bavuga bati mbega tuzobishobora kukuraho Vitaro aya manota indwi yose ni ikintu kitoroshe hari igihe usanga muri bamwe bavuga bati
nakandi tumufise muri abakinyi babiri bahagarika nakandi tumufise mbega araza gukunda neza ivyo aho ni ku ruhande rw'abakinyi basha guta espoir kumumenyereza we bavuga ati jewe ndi ku kazi ntegerezwa gutanga umusaruro mwiza kuko ibikorwa arimo si bibi ariko bavuga ati uko biri kose sinshobora kubesarebra ntegerezwa gukoresha abasore banje kugira ngo turabe yuko twovogera cyane Vitaro bikazokwa nko twakoze ari kuri Flambeau du Centre kuri Musongati nayo iyi parcours yabi kigenda neza batanguye phase retour mu nkino bamaze gukina zitanu bamaze gutsindwa ngo rumwe byumvikana yuko barabonye ko baheje phase are neza batanguye phase retour neza defete imwe gusa bivuga ko bashaka kuvuga imena kugarutse giye kwicaka nyene bavuga ati uko biri kose course yo kugikombe tweni turaba iraba imigwi ibiri gusa ariko dukora ibishoboka vyose iyi message ngozi iyi rukinzo turabe imwe dushobora kubisanya kuko uno munsi batsinze runo rukino Musongati bugingo yotsinda runo rukino dimanche yokifata ikibanza ca amanota 41 nisinzi ivyerekeye ibitsindo hagati nabo na rukinzo bafite ibitsindo byinshi bafite ibitsindo 18 rukinzo bifite 13 message iri imbere yabo bifite 14 bazigamye urumva yuko Musongati bifite ibitsindo byinshi byumvikana yuko batsinze urukino ku munsi w'Imana umugwa wa Flambeau du Centre bafata ikibanza ca gatatu yahangiro rya Big Four bavuga ati tugumize ngaha mbega uno munsi dukubara ati mbega uno munsi umugwa wa rukinzo n'umugwa wa Message Ngozi baraza kwemera gutakaza bave muri Big Four vyose no kubinda ku munsi w'Imana anuko bimeze no ndwi ya 41 burya itubikiye byinshi ariko kandi ku rundi ruhande kiki nawo kwirengagiza no mazina atatu twako turavuga ku ruhande rwa Flambeau du Centre Jean Dodier Rukundo afise akazi ko gukompoza abakinyi 11 adafisemwo bano bamaze kuba bahagarikwa Shabani Muryango Ismail Sinzo bakwira cyo kimwe na Ndayishimiye Abdul bano bakinyi batatu bose ugeza kuri no mwanya kikingira turacarindire kumenya nivyo babaye bubahagarike mbega bigeze ivyabo mbega turaza kumenya ryari ibihano nimba ari match zibiri nimba ari amande yadabu babaciriye uko bimeze kose ngira akanama kajejwe inkino ngaho muri FFB novuga ko kokora navuga ko kokora ama investigation cyangwa amatohoza tukamenya nyabuna cyangwa n'aba bakinyi bakamenya mbega duhagariswe pour combien de temps mbega tuzosubira mu kibuga ryari kuko urumva ku ruhande rw'umufana twabakunze b'inkino turiko turitega kumenya turiteze kumenya mbega ako kanama ko muri FFB kajejwe ivy'inkino kabatore canke bagiye gunovuga muri cadre ya discipline muri FFB izi nkino canke inkino zingana gute bano bakinyi bagiye kumara bari hanze y'ibibuga badafashishwa kuko n'umumenyereza burya nawe muri izo absence z'abo bakinyi ashaka kwibaza mbega bazobaronka ryari hariho mo inkino za Coupe du President zitegekanijwe kuza abakinyi bashaka kuza tumenye skeni muri cadre ya Primus League Burundi bafatiwe ibihano cyane mu nkino zitandukanye bafatiwe mu ibihano bimeze gute kugeza kuri uno mwanya ni kintu icuvuze nico urinze uraba Dorcas urukino rwabaye rwabaye ku munsi w'Imana nimba ushobora kuvuga ati yo commission de discipline kugira ngo ikorane riski bibasaba umwanya mwana gute urumva ko byari bikwiye ko tuba twamenye igihano bafatiwe kuko nije gusoma amategeko bayafise harya bakavuga bati twisunze itegeko iri niri rigenga inkino hano mu Burundi turavye ikosa abana bakoze rihanishwa igihano iki cyo guteba ucumenga ari ahantu ikintu giko giteba kubera iki urumva byari kuba vyamenyekanye ivyo navyo biraba federation niyo commission de discipline ariko uko biri kose mbona yuko kocha Dodi yokora ibishoboka vyose kuko ategeza ko bishoboka vyose kugira ngo asubize baki uko biri kose mbona sinzi ibihano bazoba ashobora kubabura nk'inkino zisigaye zose canke inkino uruhande rwabona yuko ibihano bishobora kuza novuga biremereye cyane bivanye n'ikosa baraye bakoze bano baki kubera Dorcas ikintu cabaye nkuko benshi bakivuze ni ikintu cyo gutera ivyatsi rero ikintu nk'ico simvuze ngo no kwisunga amategeko yahariya kuba banyu bo mu Rwanda ejo bundi bafatiye uya musore wo mu Burundi Sam Dizeye ivyo ibintu umuntu wese agengwa n'amategeko yiwiwe ariko uko biri kose
novuga yuko inyifato berekanye habaye matching zoba match y'ifaze ruturu yose kugira ngo sico gihanda bahaye kugira ngo wewe stima yuko ikibazo ikiyosa baraye bakoze ariko sari nini cyane nikosa rikomeye cyane gose ni ibintu biteye isoni kubona yuko ushaka kuyikwiruka inyuma y'umuhagarikizi nkuko benshi bavuga ati mbega umuhagarikizi atiruka gwasanga umuhagarikizi aramukubise amupasuye umutwe canke umuhagarikizi aratemvye nabi ibintu bibaye nabi ivyo vyose nukuvuga ati abantu nkabo nukubahana vy'akarore ku buryo si kubahana gusa mu nkino ndetse no mu mugwi kugira ngo iyo nyifato iyo ngeso nihagire umukinyi numwe azogira aho kantu kwiyumvira yuko umuhagarikizi nubwo yo kwihenda kuko umuhagarikizi n'umuntu twagatse ko ngaha turi kumwe na president Evariste Murengano aratubwira ati umuhagarikizi n'umuntu no musa ashobora kwihenda kubera twese turabana rero no kumufata uko ari yihenze barafise urwego amukosoreramwo rero mbona yuko ikintu nk'ico haba mu mugwi ko ndize nimba koca wabo yavuze ati nateye ivyatsi yifata nukuvuga ko mu mugwi abakinyi bateza kubafatira ibihano muri federation bakite kubafatira ibihano byumvikana yuko uri fatira ibihano mu mugwi ndetse no mu kibuga byumvikana yuko mvuga nti Dodi kocha Dodi abwirizwa gutegura izo apana urukino gonye n'inkino zindi ndabona yuko zibaye nke kubwanje zibaye nke zo nkino zitatu canke zine nuko rero bimeze kiki muri no weekend nivyo Murengera Ntwari Evariste president wa CNAF atwara bano bahagarikizi yagize novuga amadesante menshi cyane mu masamirizi hirya no hino ku mbuga zitandukanye navyo nyene ngira tuko turavuga ku ruhande rw'abakinyi ko hanwa by'akarorero mu gihe novuga ibirego byabo canke ivyo garagara canke amapreve yabo yogaragara yuko bano bakinyi bakoze bidasanzwe ha mu rwego novuga rw'indero nugatanga novuga icese ibihano bagiye kubahanisha tutibagiye yuko kiki urazi ko ikintu cyose cyaguma kigaruka kivuga kiti n'abahagarikizi nabo ubwabo nivyo inumbero ya mbere y'umuhagarikizi sukuza kugira ngo tukonona match ariko bishitse umuhagarikizi nkuko yabitwemereye bishitse umuhagarikizi nawe bikagaragara yuko ari kosa yakoze nibigira nkana nabo nyene bahanirwe ku mugaragaro nibaza ko nako kamo benshi bagarutse kuko bobo bavuga bati abahagarikizi mu gihe bakoze amakosa nibija habona babahanira inbox canke babahanira hariya nyene mu kanywa babo ifo yuko ibi bintu navyo nyene biduga bikaja hejuru tukabamenya tuti runaka kuri match yana hagati y'imigwi ibiri kubera ko yagize ukuntu biragaragara yuko byabaye uno muhagarikizi tumwanishije inkino zitatu cyangwa ukwezi kose atagira ukuntu nibaza ko nako nakagohe twavuga yuko abahagarikizi nabo nyene bo kwiyuwara muri zino nkino ndavuga mbona yuko ziri kuri sprint ya nyuma bamwe batuma barondera ibikombe abandi nabo barondera kudakoroka mu cicaro ca kabiri n'ubundi ikintu tuvuga nivyo twahagaze cyane gose kuterekana inyifato mbi ndavuga haba kubamenyesha cyane kubakinyi ariko tugaruke no kubarbitre hari ibintu bimwe biba kuri bo uno munsi ntitubone ngo tuvuga ngo bariko baravugwa cyane gose bubahwe ico ni kimwe ariko nabone iyo uri mu arbitre bakudezinye kuri match iyi kirageze kuvyitwaramo neza kuko nivyo kumvikana Dorcas none uwo mu arbitre canke ubwo rwego rw'abarbitre abamenyereza bose bogwidoge urinzi ubona yuko umumenyereza kanaka umeza kanaka abameza kanaka ariko ari dogera arbitrage haba hari agahaze naho mvuga nti muri arbitrage nabone mu rwego arbitrage nibicare urumva avuga ati ibintu uriko biraba turabona yuko nta muntu ashobora kunega kubona abantu bose ntiyashobora kubura umuntu umwe ashobora kuvuga ati burya muriko murabarengera nivyo les réactions zabaye ejo bundi cyari ikintu bose bateye ivyatsi ariko bikibuze ko nawe ari amakosa bakora hariho bimwe ushobora kumva bamwe bose banegura ukiyumva ati none ibi bintu nivyo cyane sivyo
c'est vrai sinari ku kibuga ku rukino rwakora huza umugwa wa Tigre none rukinzo ariko numvise abantu bose benshi bidoga bavuga bati umugarikiza ari ibintu byinshi ati twayemo neza sinovuga siho nari ni sinovyemeza ariko nkumva ni abantu benshi ariko baridoga saba kunzi wa rukinzo gusa hariho babinegura bavuga ati hari ibintu twabonye bitagenda neza mvuge nti ikintu gihari no muri arbitrage nibicara bavuga ati baba arbitre wa designe ijya bazikaje bavuga ati nyabuna ni muhagarikire urukino neza n'akaranga mutima kabisa ka arbitrage muhagarare neza ikintu kibaye urafise abagera kuri bangahe ushobora kubaza umu assistant wawe ari haryanye kate arbitre hariya nimba ubona yuko tia de doute genda umubaze genda umwegere nicyo tubamwise arbitre assistant agufasha kugira ati burya ikintu cyagenze gutya kuko ari ivyo arbitre central atabona arbitre assistant ashobora kubona rero mvuga nti n'abarbitre ubwabo nibirimbure barabe bavuga ati mbega ni kubera iki uno munsi aya majambo yose ariko ahindukira kuri twebwe naho bavuga ati twicare twikosore nimba ari arbitre kanaka maze kugira ibi sukuvuga ngo barabuciye cyangwa baragize iki niba mwegera bamubwira ati raba neza neza uri kuri arbitra ibi bigende wigenzuku kugira ngo erega musanzime bavuga mu kirundi ngo mujyamo mu mwaka gatukica umuryango iyo ukoze amakosa uri umwe bavuga ko ari arbitre bose rero kubw'ivyo nibicara nimba rumwe kuko nk'ivyo president Valens yatubwiye abarbitre turamenyere yuko umwe ashobora kuvuga ati jewe no munsi nta match narose kuko bose ni baronka match rimwe na match narose no munsi ndakubitiye i Buganda kuraba match akaraba ati nakari we ko arbitre akaraba ati ndamwigire kwibi kumbura hari ivyo usanzwe ubuzi wewe wavuga uti hajya aragizaka umwegere umubwira uti nubwo wowe unsumba nimba uri mu international akagenda mu international ariko hari ahantu ngaha wagize ukuntu nugufashanya rero mvuga nti nsubiramo mvuga nti abarbitre uko bameze uno munsi akazi c'est vrai nakazi kabo kandi baragakora neza ariko iyo babonye yuko hari abantu bafise imyidogo batandukanye nabone birimbura bavuga ati mbega ni kubera iki uno munsi aya majambo kwekeza kuri twebwe niturabe twirimbure ubwo bw'abarbitre nabo bicare bashobore kuganira hagati yabo ibi bintu nk'ibi ntibiswe kuba twumve champion igenda neza ntihagire ivyitwazo biba nuko rero nako kamo duteyera abagarikizi kabisa mube kabisa abacamanza beza mu kibuga kugira ngo zimpari zose kuko ubu tugiye muri sprint final abo bose bariko bararondera ingene bashobora gusirviva canke kubaho bamwe badashaka gukoroka ariko kandi nibitwe byose nibibagweko novuga n'imigwi nabo novuga utsindwa kabisa nabo nyene yemereye ko yatsinze uko vyamutaye ku amazi areke kwitwaza bano bahagarikizi twizere ko muri weekend havuzwe byinshi muri ino ndwi hage no gukosogwa byinshi cyane mu nkino zigiye kuza za 21e journée muri Primus League Burundi twahereye kuri urwo rukino go ku munsi wa Mungu hagati ya Musongati na Flambeau du Centre tuje ku rundi rukino go ku munsi wa Mungu imbere ko tujya ku zindi nkino izi nkino zo kwa Mungu rero hari uburyo ziremereye gusumba izindi bivanye nuko ino migwi tuzi muri kahise novuga ihamana cyane ku ruhande rwa Flambeau du Centre na Musongati turangiza nuko ico womenya kiki nuko Musongati idaherutse unavuga kwitwara neza imbere ya Flambeau du Centre burya intsinzi yabo bahiretwa kera cyane gutsinda Flambeau du Centre baheruka gutsinda Flambeau du Centre itariki 14 z'ukwezi kwa 2021 inyuma yaho Flambeau du Centre yabatsinze incuro zibiri banganya incuro zishika kuri zitatu zose mbere no mu rukino rwa Fazare banganyije ubusa ku busa no ngo inkino zitanu zose Flambeau du Centre ivyifatamwo neza cyane batabatsinze nukubakura ko amanota abiri bisigura yuko hari uburyo Flambeau du Centre ikuri ivyukiranya mu nkino zose rero 13 zose hamwe zimaze kuhuza ino migwi equipe ya Flambeau du Centre n'ivyo bise victoire zibiri zitatu ku ruhande rwa Musongati incuro nyinshi nukunganya urumva ko ari nuru rukino ku ruhande rwanje pronostic ndabona ko kunganya tutobishira kure cyane kiki birageje kuraba inkino nyinshi bagiye barakira baranganije 8 muri 13 bisigura iko nitwoshira cyane kure kunganya hagati no migwi message ngozi hariya muhira bazaba bafise kwa Mungu Bumamuru
n'imigwi yose twavuga yuko yaba ino ekipe ya Bumamuru ya Mutombora biraboneka yuko nabo siheza munani kibanza ku ruhande rwa Message Ngozi kibanza cya kane hagati y'ino migwi ibiri Message Ngozi isumbya amanota 11 ekipe ya Bumamuru noneho Message zobiri muhira iwabo twitege iki muri uno rukino hagati ya Message Ngozi mu rugo bazoba bakiriye ino ekipe ya Bumamuru ya Musongati na ya Olivier Mutombora nayo nyene ubona yuko ibihe bariko baracamwa atari ibihe byo gukeza cyane ni bihe ubona yuko ndavye Musongati nako Message Ngozi ni ekipe yagira va munsi duga buhoro uno musigiza muri Big 4 hari gihe match ishobora gusanga baratsinzwe match baranganje match baravuye muri Big 4 munyuma bakagaruka ariko nabona bavuga ati ihangiro dufise nituve muri Big 4 ariko uravye kuri Bumamuru uretse yuko bari bagiye muri za nkino za Nyafrika igaruka ryabo ntiryabaye giza uno munsi muri phase retour tubona yuko haje igaruka rya Mutombora a plentanyere vuba tubona igihe cyose amaze kuva mu gushyira gw'abigeme yaje mu gwa Bumamuru tameze neza ubona yuko ibiharuro vyiwe si vyiza cyane ryari mwaje ko yanganije hariya yaranganije Bumamuru yanganije wa Musongati oya Bumamuru yanganije na Musongati yego kimwe ku kindi byumvikana yuko ni Bumamuru kintu riko ndabona numugwi benshi twari tuvuga tuti teraditit vyari vyiza ari umwe mu migwi yoba iri kuragana igikombe byari byiza rwo mu migwi basi uvuga uti lo minimum basi ije muri Big 4 n'ubuto twagikombe kuri igiciro ya kabiri ariko kuri uno munsi iri ku bice bikeje kuja muri Big 4 byumvikana ni match bugiye batoyitsinda bazo basezeye Big 4 narayivuze haraciye mvuga nti defete imwe yonyene kuri Bumamuru bizoba biheze cyo bundi reba baciye banganya ni nota rimwe urumva kirenga byumvikana yuko Bumamuru ururukino rwa Message Ngozi ni hari iwabo kuri stade Rukundo biza korohera Bumamuru rero ururukino Bumamuru karutsindwa nubwo yorunganye ica Big 4 kabisa kizoba gihana kuriza mu mutwe kubwanje kizoba kinaruro bizoba biriko birabatsa kizoba kitagikunda uko bokora kose nivyo reka turabe hagati Bumamuru n'umugwi wa kane wa Message Ngozi nyene niko twariko turavuga Message ya kane isumba amanota 11 umugwi wa Bumamuru ufise amanota 28 Bumamuru amanota 39 bisigura neza yuko ibiharuro nkuko kurabivuga bitangiye kuremera gusa ku ruhande rwa Bumamuru ikindi kiko kiraboneka nuko ari Bumamuru imigwi isa nikomeye uyo unovuga muri ino phase retour imigwi isa nikomeye ni imigwi tubona yuko ishobora no gutahukana igikombe nta mugwi n'umwe ukomeye novuga urondera igikombe no muri zino nkino zitanu bamaze gukina Bumamuru yashobora gukwihagarara ko ngutsinda baratsinzwe na Aigle Noire ibitsindo bigera kuri 4 kuri kimwe batsindwa na Vitaro kimwe ku busa umugwi bashoye gutsinda n'umugwi n'ubundi tubona yuko nawo nyere ufise ibibazo wa Interstar nawo nyere bawutsinze ibitsindo 4 kuri kubusa ku ruhande rwa Olympic Star baranganyije ku ruhande rwa Musongati baranganye bisigura ngo ni Bumamuru twabonye mwaka weze kiki itakijyana cyane no wangu imigwi yose iraza ikayicako imigwi yose iraza ikayikura ko amanota 3 biboneka ko Bumamuru itagikanga umwana nico mbona na jewe kuri iyi match ya ni ku munsi w'Imana nabo bazokina kwa Mungu ku munsi w'Imana kuri Message Ngozi ndabona amahigwe si menshi je ndayiha Bumamuru ndavye ivyo uri kuravuga ama match maze gukina ingene maze iminsi yigenza ndabona yuko hari Ngozi bigoye victoire igoye kabisa igoye kandi n'ikintu kizoba kigoye gusumvya ndabona umugwi wa Bumamuru urinze ubona Dorcas ari imigwi umugwi iyo utwaye igikombe mu nyuma umwaka urikira ukaja muri ivyo bibanza ukurikira umwaka ukurikira kandi ni wa mwaka usanga iyo equipe ije ikazosanga iriko iragwana ntikoroke kuko ngaha mu Burundi abakinyi bavuga bati Bumamuru twayihurumbira kugira ngo dutware ibikombe ni equipe tubona gose imeze neza gutwara za Coupe du Président gutwara za Primus League ni ikintu cerekana yuko equipe imeze neza
umukinyi wese aba afise rêve yo gukina mu mugwi wa akuga Bumamuru uti ekipe yo ikurakora vyiza nta mukinyi n'umwe mwiza atayifuza kwijamo munsi ibihe barimwo bibi bishobora gutuma n'abahari biyumvira abahari honyene uri kuraraba amarokrituma bagize kuzana abo bakongomani baza abahari kuzana abo bakutinyo baza barasigaye ivyo ndabona yuko atagiye kinini abo bakinyi bashigajemo kuko navuga ati none gashahu tugadeze championnat nta big four turonse hama turona yuko nabone barabona tumugwi uriko shirako yuko benshi mu bakinyi baza kubera tudusortie yes kuko bari ku rwego bavuga ati twarageze kusuma ku nture gatoyi turasohoka baheruka gusohoka ni ikintu ciza rero urazi ko bakunze kwisinyira umwaka umwe akavuga ati ndabona ngaha ntivyera gose reka ndabe uko nokwerekeza mu mugumeze neza ndavuga za Flambeau za Vitaro canke kisagato cyo kwirondera kuja mu hanze y'u Burundi byumvikana yuko Bumamuru iyi sezo hatagiyemo agatege kiki Dorcas gasigura agatege k'agafaranga uburyo bwawe no kuvuga ati bwa buryo twakoresha cage twari gikombe mbega biracakunda yuko tubukoresha kugira ngo Bumamuru duce tuyinagure kuko no munsi igituma ushobora kubona Flambeau du Centre ameze gutya nuko nabo basha mu buryo bwinshi Flambeau du Centre ashobora kuba imaze nka sezo zitatu itare ikibazo ca kabiri ariko kikikwiri kuri ico ku ruhande rwa Bumamuru ico babera kiza nuko ayo maprime yoboneka nawe mu gutotwara igikombe bamo bakinyi turabazi n'abakinyi benshi baciye mu mugwi seruka igihugu tubuzi noe no kisaba umukama gishira ko bano bayisa Vidice ba Leon bose bakirimwo hariyo nabandi bakinyi bano Bakutinyo ba Theodoro bose bano bakinyi n'abakinyi kenshi bakunze kwifashishwa muri equipe nationale cyangwa mu gisero cya gihugu mu gihe hoboneka ubwo buryo twabona n'umugabo yitwa navuga Olivier Niyunge ko aguma mu mugwi mu gihe equipe itari kurakora vyiza ngo guje muri ya campagne yo kurondera igikombe sha biragoye kuko mbega iryo jambo bobwira abakinyi byo baririye kumukinyi ndisi abakinyi hari gihe ari ahantu bagira Dorcas umukinyi akavuga ati sije nzobona champion iraheze ndonderera handi kontra yanje here hama je nirondera handi wa mukinyi afite izina kuko no munsi nimba uvuze uti Enox abo mukama agiye muri so hari mu message ngo zavuga ati yo kwakira ukavuga ati kutinya rondeye equipe yine ati nsuye muri Rukinzo harashobora kwakirwa Rukinzo mu bibanza vyiza no munsi ukaraba n'abandi bakiga uvuga ati ngenda handi ariko ndabona yuko Bumamuru kabisa ibintu sizi neza aya majambo azobabwira kugira ngo bagume ngaho n'amajambo yo buryo zovuga ati mwebwe turabahaye recruitment mwiyongere uyundi mwaka agafaranga bakabonye kumbure barashoguma ngaho urazi yuko nakazi umukijya avuga ati je ndose agafaranga ndaguma ngaho ariko urumva kuvyamutombora nawe ibiriko biramushikira ibyo byashikiye tuhabonye urumva akugawe rero eske ikibazo kiri kumenyereza cyari kuri effective y'umugo wa Rukinzo cyari ku ruhande rw'uburongozi je ndabona manki ya resultat meza kwa ruhande rwa Bumamuru two yaharurira hehe twabivuze champion imaze igihe itanguye murazi yuko habonetse ugweto ruvuga yuko bamwe bari bafashe umugwi no mugwiza tunga twa Eric basokoye mu nyuma tuvuga tuti burya rero ikintu kimeze uko kibaye hagiye kuba impinduka muri Bumamuru ariko abakunzi ba Bumamuru ari mu cito bavuga ati ngo tuzoyigwa ko twebwe nk'intara soko ishoboka vyose ariko urabona ko gata ko amazi kabisa biko birabagora bisaba ingufu nyinshi biravuna rero ivyo ndabona yuko ushobora kuraba bakavuga ati mbega shaho ko twe tubona kuko nabone bafise ama obligation yabo bafise ama responsabilité yabo intare ifise responsabilité nyinshi byumvikana yuko ni ikintu kizoba kigoye cyane kuri Mutombora we kuvuga ati kumugumana bazora bimwe na bimeze bavuga ati none ko tubona umugumeze gutya reka basi tugumane n'uyu mukoca adukundiye dutegure championnat ikurikira gusa no kuba kumenya eske abakinyi bazozana abandi ko uko biri kose hata bari nakubwe ya mino kuvyekeye uburyo bavuga ati il faut intéresser ces joueurs kugira ngo bagume nga hama turondera abandi baranforce babidakunze ivyo ndabona Bumamuru kabisa
ishobora kuba nk'izi za Kayanza zande zose. Reka tubirindire ariko gishoboka gishobora gusova sezo ya Bumamurungira nuko bogwanira kuko ku ruhande rwa Primus League hoho amahirwe yose yaramaze kurangira yo gutwara igikombe ngo bacisubize nkuko imigwi myinshi bayifuza gutwara kabiri kikurikiranya higanwa. Igisigaye kiki nuko bogwana bagwanira iteka ryabo kino gikombe citiriwe umukuru w'igihugu nico coshobora gusova sezo ya Bumamuru mu gihe bano bakinyi tuko turavuga bobona sezo yaba muri Primus League Burundi amahirwe ariko ararangira muri Coupe du President honyene niho hagisigaye amahirwe yuko bosova sezo yabo nziza bakoze mu mwaka uheze sino bano bakinyi bose tuko turavuga no mazina dushobora kuyabona muri imigwi ya Vitaro mu gihe bizoba byagenze neza ugasanga byifashije mu batwaye nk'imwe mu gikombe cyangwa za Flambeau du Centre cyangwa indi migwi novuga yo kora sezo nziza ku ruhande rwawe ubona yuko sezo ya Bumamuru kugira ngo besove nuko bo twara Coupe du President cyangwa n'ubundi ku ruhande rwa nubona niveau yabo nziza yuko na Coupe du President bashobora kuja uko mbona ku bice byinshi irashobora kuba ne blanche kuri kuko uri kuraraba uno munsi muri Primus League twara tuvuga tuti muri Coupe du President la gestion des matchs ku bakoca ishobora kubagora bivanye n'imigwi kanaka ikwiva ku gikombe ukavuga ati hariho ekari ya 2 points mbe twatumenyera hagati ya Flambeau na Bumamuru mu mwaka weze ekari ya 2 points 1 point ugasanga Munsera yindi na manota 3 iyindi ugasanga na manota 5 aho ubuvuga uti izi zose ko ziruka ku gikombe rero bageze muri Coupe du President hariho abavuga ati twebwe on choisit gushinga ubu nyinshi ngaha Coupe du President herutse twabonye uyu mugwi wa Flambeau du Centre nyera kuri Buja City barabakuramo rero byumvikana abavuze bati bibaza ngo ariko sinibaza yuko ico gihe Dodi yavuga ati ngirashira ingufu zose muri Primus League ariko ntawo bizi ariko sinibaza byumvikana yuko ntivyakunze kuko ushize ku munzani wabona Buja City bihe yari irimwo ko yokuye mu wa Flambeau du Centre ariko byose birakunda gusa uno munsi bavuga bati nta muntu uno munsi ashobora kuvuga ati jewe nkongira nkora amamiraka ngo niwe kuri Vitaro atari France naho tubona kandi woja kubaza abakoca bose urumva akabaza warukinza ati mbega murafyanga igikombe akubwira ati Vitaro biragoye na France urumva byumvikana yuko Bumamuru izoshira ingufu muri kuri Coupe du President ariko mbega umugwi wa Musoga tuzoyikundira umugwi wa Messager ngo tuzoyikundira umugwi wa Kayanza yikundira ivyo vyose urumva na mamasha zobakomeye rero mbona yuko ndavye ibihe Bumamuru irimwo uyu mwaka urashobora ne branche kabisa reka tubirindire tubihe amaso ku ruhande rwa Rukinzo nabo nyene mu ndwi iheze bari babikoze mu gutsinda Aigle no bayisanze muhira iwabo ekipe ya Miburo mu nkino zitanu ntsinzi zitatu ku gutsindwa inshuro imwe batsinzwe na Tigre baranganya na Dynamique bitatu ku bindi bagiye guhura na Olympic Star imwe muri ekipe nayo nyene mbona nayo ikurisuganya neza biboneka yuko nayo nyene itari mu bibanza bibi cyane twavuga yuko ari bibanza bibi ku ruhande rwabo Olympic Star ni yindwi bagiye gukina na ekipe igira gatatu kuri classement ekipe ya Miburo tuvuga kuri avantage bazaba bariko barakinira hariya kuri Stade Runani ntawo vuga ngo uri avantage nivyo bakiriye hariya bakunze kwakirira ariko batsindiye Aigle no aruheruka mu ndwi iheze muhiri wabariya kuri nkuru za Principal Complex hariya imakamba nimero Bakare nkuko yabitubwiye aciye ngaha aravuga ati nivyo hari giye usanga twatsitaye ariko nabonye Rukinzo kabisa imeze neza imyimenyerezo yayo ntanakuwesha na Dorcas ni kuri no munsi nyene uno munsi nyene imimenyerezo yabo nshitse ngamvuye kuyiraba ya Rukinzo urabona ko abasore kabisa bafitiye ikize ariko ndasi ekipe iboneka yuko mu bitsindo muri no minsi biko biraboneka kiki umuntu agerageje kuraba score zabo muri match zitatu ziheruka batsinda igitsindo kimwe cyangwa bagatsindwa muri zo nkino zitatu ziheruka batsinzwe kimwe na Tigre batsinda ekipe ya Magara Young Boys kimwe batsinda kandi uheruka Aigle no igitsindo kimwe ku ruhande rwa witwa Destin tuvuge yuko atari kwaratsa canke ni bibazo nyene bya babakinyi babo amabsance babakinyi bamaze imisi bagwaye oya ni ego bakira afise abakinyi bagwaye ariko bariko baragaruka muri minerezo nababonye bagaruka ndetse ubona ko bafite ikizere Destin nawe avuga ati abudufashanya ejo bundi Musa ashobora guca kuri Kesi Jordan atakiri mu higanwa ryacu Kesi Jordan nawe no musanzwe ukungera bimeze uno munsi muri Vitaro ibimenyerezo yayikoze ameze neza nibaze yuko ku munsi
Kesi Jordan yagarutse yego ari muri Vitaro ari muri Vitaro weruka twamubuza atari ngaha ico gihe urumva kumbe ngira petete yari ngaha cyane ari ngaha ariko ibizo ariko no munsi ibizo nayiboneye nayiboneye ni hari Kesi Jordan kabisa ameze neza n'abandi bakinyi batandukanye tumwitega mu rukino rwo muri weekend kwa Urande rwa urukino ku munsi wejo bizovana n'umumenyereza umumenyereza nimba ivyo yateguye ashobora ati Kesi Jordan bazokina amasipiri ku munsi wejo isaha 9 hariya kuri stade Uganda vyumvikana yuko umukoca ni ategura liste yiwe ashoye kubona yuko ati Kesi Jordan acha kumushiramwo arasha kumushiramwo nayo imimenyerezo yayikoze yo kuno munsi vyumvikana yuko nka Rukinzo mvuga nti Rukinzo avuga ati gutsitara twagize ariko no musko twagize amahigwe tukaja mu kibaya cya gatatu kandi mbona yuko gati umugwi wa Olympic Star kaza tuzowitako turabe yuko bishoboka ariko azori match ikomeye siyo gutangunda kabisa Olympic Star rero ubona yuko Rukinzo aravuga ati uko biri kose ati natwe yihango dufise ivy'igikombe nukuri ati nimudarure ariko Big 4 zokoshoka byo kuko uyu ugiye muri Big 4 Dorcas uvuga uti nimba umwaka ndawuhejeje ndi muri Big 4 uwundi mwaka nza ndondera igikombe ariko birakunda mu gihe utatanze babakinyi bawe uyu munsi tutavuga kumva bigoye cyane ku ruhande rwa Rukinzo n'indi migwi kiki gutera saison nziza nk'iyo bavuyemo mu gihe abakinyi batatwemerera yuko baguma nga nico biragoye kubona nka Kesi Jordan twagiye turumva hirya no hino ngo yagihari uyu munsi nka Deste yoba nka meilleur buteur cyangwa meilleur joueur wa competition uyu munsi ku ruhande rwa Rukinzo yo target igikombe yo bigishoboka udafise ya mahirema yawe akomeye ico vuze nico kuko uravye na Vitaro uravye Paris igihe mu mwaka uheze yihangiro kuba uwa kane ahandi uravye Paris ikintu gikunze gufasha imigwi ahantu ubone Rukinzo iri muri bibihe nuko icambere na mbere umumenyereza ni wawundi abakinyi usanga ari bake bagiye ari bake biyongeye rero iyo ugumanye babakinyi ukongeramo bake gusa ucu usanga babake bamaze kumenyerana bamaze kumenya umukoca abavuga ati umukoca iyo tugize iyo tubwiye ibi turabikurikiza kuko tuba tubizi ariko no munsi nico kikunze kuba kumigwa fata par exemple wa recruitment igize naka ntange exemple bamba bari muri Bumamo tuhabonye ari hari atanguranye nabo mu nyuma après 8-10 match ahaje uyuni mumenyereza muri ico gihe system ntiziba zimwe babakinyi bisaba yuko baca bamenyera uyundi mumenyereza rero vyumvikana muri Rukinzo Miro Bakar bamaranye igihe kitari gito imyaka irenga 5 uno munsi muri Vitaro Paris l'année passée abakinyi bari kumwe uno munsi bari kumwe ubuye yongeyemo bamwe bake vyumvikana yuko abakinyi benshi baramenyereye imikino nibo barayizi abakinyi hagati yabo barazinanye nimba umwe ashobora ati jewe ndazi ko naka agiye uku mbanzi yuko ndamuha gutya babamenyeranye rero iyo cohesion iyo fluidité muri mu kibuga mu bakinyi iroroha nico gituma rero tubona yuko Vitalo uno munsi meze neza na Rukinzo iri kuramera neza cyane gusa nukurindira tukaraba nimba kenshi biratugoye mu gihe nobona migwi yacu ronka uburyo bwinshi abakinyi bagahembwa neza championnat yacu ntakabuza yogiwa mugabo chaque fois saison nziza y'umugwi c'est-à-dire saison nziza y'umukinyi c'est-à-dire no kugenda handi tugasubira kandi kubaka kiki wakora kivuga uti nimba ari kintu cyo kirafasha equipe ya Vitalo nuko bagumanye umumenyereza wabo Paris nimba ari resite yindi kuri Rukinzo bagumanye Mibura Bubaka uyu munsi kugumana abamenyereza ntugumana abakinyi wo kwitege kiki kumugwi uragumanye babamenyereza ariko majority y'abakinyi mwari muri kumwe nabo mu saison iheze presque uruti rw'umugongo gose gwagiye uyu munsi wo mumenyereza wo musaba igikombe mumenyereza biramugoye ko turaba Dorcas ngabo Burundi mu migwi yariyo yose uretse turavye umumenyereza hagumye raba abakinyi bavuye muri Flambeau de Centre si bake ariko dodi yahagumye raba Flambeau de Centre ahiye kuko umumenyereza ari gikomeye umugongo gumugwi n'umumenyereza abavuga ati n'imiburiburi mu mugwi arashogenda abakinyi bane bagiye habasigaye abandi abo bandi baramenyereye kocha arashobora ati nimba mbonye pa play yagiye hari umukinyi umudubri we yari afise uno munsi yongera nkorere ko rero urumva avuga ati jewe uyungena mu amahigwe
hama nsabe yuko ekipe yotanga uburyo nkaraba abandi bashobora kuza gufunga ivyo bihengere kugira ngo ndabe yuko noshobora kubandanya ameze neza. Uno munsi raba umugwa wa Message Ngozi muri Big 4 bari kubona abamenyereza nyene aba barawuruvya mungu bagenda aba bandi umusatizi wabo uko bagize agenda bartire bikora bakagenda akavuga ati reka ndabe abonoza na haba babiri cyaye batatu ariko babana nari sigaranye basanzwe banze buryo umumenyereza ni nk'umwigisha avuga ati jewe abanyeshuri yo muzu mwigisha mwamuzige nabaza mwamuzige yigisha ariko iyo uhinduye birakugora. Rero niko vuga nti imigwi uraba imigwi yagumanye bamenyereza babo naba muri Big 4 barahari naba bari muri Big 4 ni ikicerekana yuko ni Vitaro ni Flambo ni Rukinzo ni Message. Ku ruhande rwawe rero kuti ku ruhande rwa Boma muri kigo kirabura niyo hindagurika ry'abamenyereza. Yes, cyo kintu kirakora ko imigwi cyane gose ubona yuko umugwi wa recruitment uragize recruitment avant yo gutangura saison abakinyi bariko bamenyera umukoca munyuma umukoca ati bara umukoca nta kigenda zano yundi uwo wundi nimba ubona ko Dorcas yabara akina neza akaza akavuga ati uno munsi jewe ndabona ko kikiyo hakina. Ivyo rero biradestabiliza wa mukinya aramenyere gukina yakoheje hagati ya Dorcas na Alonso nisubira kuba yakoheje kuko ngiyemo jewe gukina na Alonso vyumvikana yuko iyi koheje nisubira kuba yayindi nyene system yo mukoca preference zo mukoca philosophy mukoca irahinduka agiye hose nibitubona ku migwi ukora za Chelsea uno munsi kuri Bayern Munchen byose nuko iyo hinde bakoca gasakisaki biragutera ingorane hano nuko rero bimeze. Turatera kamorero abapresident b'imigwi mugire patience y'abamenyereza ibyo guhindagura abakinyi nibyo abamenyereza nibyo bikora tuma imwe mu migwi igenda isubira inyuma nk'ibirenge. Izindi nkino zo kuri ino ndwi ya 21 zirahera uyu munsi ku munsi wa gatanu itariki 16 Interstar na Best Dynamique baraza kuba bacakirana n'akajambo kamwe gusa kuri Interstar kugaza kuri no mwanya. Interstar burya sinzi kwiraronka victoire nimwe kuva bagaruka muri phase retour bagiye guhura na Best Dynamique nayo nyene itari mu bihe byiza cyane twovuga yuko ari equipe nayo nyene twokeza kugeza kuri no mwanya. Interstar muri phase retour na rukino ndiko ndabona gwa hafi kabisa bashobora kuba baratsinda urukino rugonyene bashobora kuba baratsinze no kunganya baheruka kunganya na Masipiri kimwe ku kindi yarabatsinzwe na Flambeau du Centre itsindwa na Bumamuru itsindwa na Busongati isura yatsindwa muri derby na Vitalo. Ino Interstar burya nitwo ibona ko yoza no kuzukira kuri ino equipe ya Best Dynamique mugiye ubisugarije mubaza kuri umwanya bari muri zone rouge umwanya n'umwanya Interstar champion yorangira twababona kandi mu cicaro ca kabiri. Mbona bigoye kuko Interstar kabisa ibibazo irimo ni vya ibibazo nyene bigaruka Burundi Sport Dynamique n'umugwi nawo nutoroshe urazi ko kibazo cenda kurazi ko ari umugwi ari wo wonyene umaze gutsinda Vitalo. Rero vyumvikana si match yoroshe bagiye gukinira kuri Telebos bamenyere hari Uganda. Interstar gusa ikintu vuga ni Interstar nigwa ntimanuke kuko ikintu navuze Interstar gasura kumanuka Dorcas ndakubwiye gusura kugaruka bizofata ingufu nyinshi voir même ishobora no kwanga kuko kuri kuraraba hari abakinyi bamwe bazovuga ati wapi kabisa Interstar ni vya bindi nyene ngiyeyo ariko abakinyi twabonye abiwacu na kanoti kavuga abakina kanoti ariko gusa kanoti kabona ni kuja kubapambanira gusa ni ikintu uzobona avuga ati Interstar ega musanzwe ni nkibona imigwi ngene yagiye agenda ziza Prince Louis Muzinga rero Interstar nayo kurafata iyo nzira iri kuri yifata kabisa ikiyandi kamanuka izo bafata iyo kuko riko ndabona imigwi muri deuxième division kuno mwanya ni imigwi kuri ikomeza ni imigwi ikomeye hari imigwi imaze imyaka myinshi ivuga ati turashaka kuduga muri première division be uno munsi Interstar ni yamanuka bizoce bigenda gute naco sizo nayifuriza ko numugwi hamwe wogera mu deuxième division ukagenda mazima yongo championnat mu Burundi bwa timbega ya mazina y'amateka ari heye uzovuga Vitaro gusa nuzovuga ngo Message Ngozi ikipe zidafite n'imyaka 30 urumva vyumvikana yuko Interstar ni yagenda football mu Burundi kabisa izoba novuga yuko itameze neza kuko hari ya mazina
tuba tugikeneye agumaho Interstar Vitalo ukumva yuko ari imigwi ya kera igihari. Interstar kugeza kuno mwanya yaba inyuma nibambaye yaba hagati nibambaye yaba nimbere kabisa busatirizi bwabo ntibubona ibitsindo bamaze kuba binjiza ibitsindo 16 gusa muri izo nkino zose mwumva 20 bamaze kuba baninjizwa ibitsindo 36 ino Interstar isabwa ibitsindo bigera kuri 20 amanota na 16 bafise kabisa abantu ndogo zo muri Interstar kabisa mwigaye cyane kuri uno mugwi wanyu biboneka yuko biko birata kuwa amazi ekipe nkifise izina novuga byo muri kahise n'ubundi ndabona yuko umugani wa Kiki ono ekipe kugenda isubira inyuma nk'ibirenge rero abakunzi ba Interstar sinzi ingene indongozi mugiye kubikora kugira ngo ino ekipe tubone irokoka atagisivya ndabona nk'imigwi ya Tigre ya Kayanza United na Moso Sugar tuvugana uyu munsi nikibarizwa muri zone rouge kuko ikwira irisuganya umutunota urigifise amanota 20 bigoye cyane kumva yuko Interstar kino kibanza Kiki birabasaba yuko batsinda nabo tsinda imigwi imbere igatsinda nayo iguma muri zone rouge ino ekipe amahigwe yabo ashoboka yo kurokoka muri ino edition ya kino gikombe cya Primus League nikihe ku ruhande rwawe umugwi wa Moso Sugar oya wa Interstar nena kubwiye Dorcas nibikunda rero kuhande Interstar kuva narakubwiye ikaja mu murongo utukura ndabona yuko kuvayo bishobora kuko kuraraba biracakunda kuko ni difference ya inota rimwe biracakunda ariko mbega imigwi bazokina ni ya mbega Burundi Sport Dynamique aza kubakundira kuko uri kuraraba Tel Aviv no munsi muri 29 jours zakina nande na Magara byumvikana yuko izi ekipe zisa ku rwego rusaba kungana none Tel Aviv ni yatsinda gatsinda Magara turazi ko Magara ivoye ni ariyo yose Tel Aviv gatsinda igira amata 17 izoba igiye guhamvya izoba igiye guhamvya umugwande igiye amata 16 16 urumva ikigana Interstar mugabo Interstar urumva ica isabwa ibitsindo bike paraporo vya ya Tel Aviv ibitsindo byinshi isabwa byumvikane kuma hahandi nyene rero Interstar nigwane yiruka na Tigre no zakina nande Tigre no izokina na Tigre bazagukina na Kayanza United Interstar kabisa nigerageze kugira ngo ntitakaza inkino zisigaye kuko izikomeye bisaba ko zose nka zose ko yatsinzwe na Vitalo byaravuyemo Bumamuru yaravuyemo kumbure ho bari zindi ariko Interstar musonga zose zarayitsinze urumva basigaye za Flambo de centre barakinye yego bibiri ku busa Flambo Egre no barakinye Egre barabatsinze na urumva izikomeye zavuye ni barabe za Kayanza za Olympic Star izi n'izindi ntizibatsinda bapfe basi baraba yuko ntibagume mu murango utukura kuko Interstar gasohoka kumanuka nukuri ni benshi bitoryohera kuko kalendriye yabo isa nk'iyoroshe inkino zigiye kuza mu nyuma yo kuva kuri ino ekipe navuga bano Interstar nibaheza gukina na Best Dynamique bazoca bakina n'umugwi wa Tigre baca bakina n'umugwi wa Magara Young Boys baca bakina na Olympic Star urumva ko calendrier zabo kabisa kiretse ko naho nyene ndiko ndabona mu gihe zino nkino zisasi papier nk'izoroshe baziteguye nabi niho mbona mwengo vyobagora kuva muri ino zone rouge ariko aracari amahigo kuragana aracari amahigo uko ni bari kure hagati yabo na Tigre no zisigaye kabisa ataki baciriyemwo habaye no buga kwirengagiza none ubona yuko Interstar yokoroka ariko inkino zikomeye zose bariko baraziheza basigaye imigwi nka Message ino migwi ya Kayanza United niyo migwi novuga yuko zoba isa ku rupapuro nkiremereye ku ruhande rwa ino ekipe ya Interstar rero nako ndavuga ni aba president n'indongozi zibo muri Interstar muyigaye cyane kuko ndabona kabisa ibintu biriko birabaca mu myanya y'inoke gestion y'umugwi iriko irabata kuwa amazi
nuko rero turangiriza kuri Tel Aviv na Magara Young Boys bo bazokina ejo. Moso Sugar nzokwakira ekipe ya Aigle Noir nayo nyene navyo tubivuga ko ni Aigle Noir iboneka yuko nayo imeze ifise isura nka zitatu irazi kagukinira match uyu munsi gatsinda ejo ntiyamiza ko ino ekipe ya Vivier Bahati tuvuge ko ivyo bikombe Aigle Noir muri no saison no kwibagirwa. Aigle Noir mbona yuko ivyayo uyu mwaka ntivyagenze neza. No mu mwaka uheze mbere. No mu mwaka uheze byari meze neza. Politike yo bayarahindutse no guforoma tujya kuronderera agasoko abakinyi ibikombe ndibaza ko ariyo politike kuvuga ati twebwe twironderera izo tara turondera ibindi ivyo ngaha gusa ntitugaragare nabi ariko tugume muri vya ibanza vyiza n'imiburiburi turonka ka Big 4 ariko ni Aigle Noir imyaka ibiri uko bivuze tubona Aigle Noir ivyigikombe umenga ntavyo iko irahurumbira cyane gose. Rero twizere yuko sinzi les projets zabo bashaka ati l'année prochaine turabe ko twoshiramo agatege dutwara igikombe kuko navyone gutwara igikombe biravaloriza n'abakinyi babo kuko uno munsi umukinyi c'est vrai gupresenter umukinyi uko bakunze kubatwara basohoka nivyo ari gihe bibahira n'igihe bitabahira. Rero mu kijya twa gikombe ntabasa no wa mukinyi araho muri championnat nyene. Nuko classement y'inkino ingene zimeze reka nagure ndabibutsa inkino zose muri rusangi. Interstar baraza gukina isaha 9 uyu munsi na Best Dynamique kuri stade hariya i Uganda. Tel Aviv kuri Ngoma ejo itariki 17 bazokina na Magara Young Boys. Moso Sugar kuri Nkuru Nziza Principal Complex bakirireho Aigle Noir ku kibuga cyabo. Vitalo nayo ku runani ku munsi wejo nyene wa gatandatu bazokwakira Amasipiri isaha 9 nyene. Kayonza United hariya igatwaro bazotana mitwe na Tigre Noire ku munsi wa Mungu itariki 18 Rukinzo yakire Olympic Star i Uganda. Musongati muri no derby hari Ingoma bazokwakira Flambeau du Centre isaha 9. Message Ngozi nayo izoca yakira kwa Mungu Bomamuru hariya iwabo navuga ku Rukundo mu ntara ya Ngozi. Vitalo ni yambere n'amanota 51, Flambeau amanota 48, Rukinzo amanota 41, ekipe ya Message Ngozi ifite amanota 39, Musongati FC amanota 38 kibanza ca gatanu, Aigle kibanza ca gatandatu n'amanota 38 nyene. Ku rundi ruhande ekipe ya Olympic Star ifite amanota 29, Aigle Noir ifite amanota 36 muranunga, Bomamuru amanota 28, Best Dynamique amanota 28 nyene kibanza c'9, Amasipiri kibanza c'10 n'amanota 20, kibanza ca 11 kikomo So Sugar amanota 20, Kayanza United amanota 17 kibanza ca 12, Tigre bafise amanota 17 kibanza ca 13, kibanza cha 14 kiko Interstar n'amanota yabo 16 gasabwa itsindo by'ideni 20. Tel Aviv mu kibanza cha 15 n'amanota 13. Ino Magara Young Boys nifashe kibanza cha nyuma ibitsindo basabwa ni byinshi 43 burya bafise amanota abiri yonyene mu nkino zigera kuri 20. Bano nabo ndabona icicaro ca kabiri atagisivya bano baragisubiramwo atankomanzi anuko dukwakwanya kiki muri Ligue B Nationale. Bano nabo bagarutse inkino zitegekanijwe zirahari kabisa. Rero nabo barahera kuri no tariki ya 16 ndabona hari inkino zari kuri no munsi urukino ruhari hari kuri stade Ngoma umugwi wa Musongati Academy uherutse gutsinda umugwi wa Panthère Noire. Bazoko bakira umugwi wa New Force Academy sai 9 kuri stade Ngoma. Ku munsi wajo naho kuri Centre Technique saa 7 umugwi wa Royal Vision 2026 bazokwakira umugwi wa Buganda City sai 9 kuri Centre Technique nyene. Lerrier bazoca bakira umugwi wa Academy Deira uri mu kibuga ca mbere. Ku munsi wa gatatu nyene hari kuri stade Vyegwa Lumière de Ngozi izokwakira umugwi wa Garage Express. Ku munsi wa gatandatu nyene kuri stade Vyizigiro isa 9 Rekoko bakira umugwi wa Regions Athletic. Hama ku munsi w'Imana kuri Centre Technique saa 7 umugwi wa Academy ubumwe uzoba wakira umugwi wa Muzinga. Ku munsi w'Imana nyene umugwi wa Africa Sport kuri Centre Technique saa 9 n'inusu bazokwakira umugwi wa Buja City. Hama Panthère Noire kuri Nkuza Principal Complex Stadium
bazokubakira umugwi wa Unité New Oil sayicenda nuko bimeze bazobagiri kuri journée y'umunani batangurana na phase retour batangurana na phase retour ni migwi yo mu cicaro ca kabiri vyumvikana yuko matsinda uko byasize muri phase emigwi novuga isumbasumbana nuko mukurikira mu matsinda yo ngaha ibujumbura Academy de la Munkino ndwi zose nta na rumwe batsitayemwo amanota 71 ku yandi les Jeunes Athletiques bafise amanota 18 n'amanota ndwi atandukanye umugwi wa mbere no wa kabiri Buja City amanota 10 kibanza ca gatatu Flambeau de l'Est bumwe bafise amanota 9 mu nkino ndwi za Fazare Lelière amanota 8 African Sport amanota ndwi kibanza ca gatandatu Muzinga ndwi ikibanza c'indwi n'amanota 6 nyene Le Croco amanota 4 ariyo navuga ekipe ya nyuma mu migwi 8 mwitsinda ryo mu ntara Garage Express n'amanota yabo 18 Limia Odongozi amanota 12 New Force Academy amanota 12 nyene Panthère Noire amanota 10 Royal Vision kibanza ca gatano amanota 10 Buganda City amanota 7 barayanganya na Unité New Oil FC cyo kimwe na Musongati y'umunani muri rino tsinda bona nivyo bano urukino rwo gukira bararutsinze gakiki unde Musongati basite Panthère Noire kuri bibi bagira rero amanota gera kurangahe amanota gera kurane kuko ino classement ngaha niraba actualiser babidufashemmo nabo badushireho na classement ababitere kugeza kuno mwanya muri FFB badufashe muze muradushiraho tuze turaraba n'abakinyi aho bagejeje ikivi abakinyi rero babina ngombwa ko tuza turamenya n'abameye bitere muri ayo no marige asa n'amatonya mbere no muri Primus League Burundi nibiheruswe gushigwaho turabibasabye kuko mwama mwabitumviye mukanabidushiraho kugira ngo bitworohereze n'umuntu fana navuga wiyo migwi amenya ati mbega Musongati nifise umukinyi mwiza afise ibitsindo byincanke ne Vitaro canke ne Flambeau du Centre ku ruhande rw'abigeme hari nkino zibirarane kikizigiye kuba muri no weekend gusa Limited Women's League ndabona nabo nyene bari mu karuhuko gato bazohava bakagaruka inkino zihari ha Rotare ni ku munsi wejo wa gatandatu PVP Buyenzi kuri CTN saha zine za gatondo bazori kumwe na Fofila Top Girls PVP go contre Fofila urazi yakana ka derby ko mu myaka nk'ibiri heze kuko derby ubunye ikaze cyane ni Buja Queens na PVP Buyenzi kuko benshi usanga ari abakinyi bavanga mu Buyenzi ariko kandi yumvuze Fofila yagarutse mu bihe byiza ukavuga PVP nayo nyene nuruba ari urukino ugoroshe na buke ikaze rero kuri mwebwe mu gatondo ko ku munsi wejo PVP zo yambikanye na Fofila Top Girls urundi rukino ni hariya kuri stade Runani Le Lion bazokwakira Buja Queens FC isaha zine za gatondo Bon Avenir kuri stade Umuco bakire Colombe FC zini nkino zitatu zihari zibirarane zo kurangiza neza na neza phase ale ya Limited Women's League turanakeneye ko tworonka calendrier y'inkino zigiye kuza za Limited Women's League ko kugeza kuno mwanya turamenya kiki n'ibyari bazogarukira mu kibuga ngira navyo nyene bo bitubwira batubwira kugira ngo tubimenye ora yuko twadukeneye kumenya makuru n'ayandi y'iryo higanwa kabisa